Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya no ku mugabane w'abanyaburaya, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu, intara ya Gitega, intara ya Makamba, abari ngaho mu Cankuzo, Kirundo, abari Ngozi, Kayanza, abari ngaho mu Cibitoke, Rumonge, abari ngaho mu ntara ya Rutana, Bubanza, mwese mudukurikira muherereye muri Bujumbura Rirare, Bujumbura Meri, abari mu ntara ya Muramvya, Bururi, Mwaro, muri Ruyigi, mwese muri Imuyinga, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonde sabone hama ujya ngaha iburyo ufyone no kwa kantu kameze nk'agakengeri, mwese amakuru aze abashikira umwanya ku mwanya. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni, Darlene Bunyoni, ahejeje kuva mu gacereri yarahezemwo canke yaramazemwo amezi ashika kuri 2, yaciye ava mu gacereri mu nyuma yaho umuvyeyi wiwe Marshal Alain Guillaume Bunyoni yaraye yungurujwe akavanwa mu ibohero rya Ngozi, akaba yaciye ajanwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Iri bohero rya Gitega bivugwa ko Bunyoni ari we yaryubatse agira ngo hazapfungirwemwo ba generali major Niyombare Godefroid ndetse n'abandi ba genero baciye bagumuka mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abo ba genero rero niryo bohero Bunyoni yari yaciye abubakira ko bagomba kuzoja barapfungirwamo. Mbere hariyo n'abandi bapfungiwemo bagipfungiwe muri iryo bohero batwaweyo na Alain Guillaume Bunyoni. Umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni, Darlene Alain Bunyoni, agiheza kumva ko amagara y'umuvyeyi wiwe nyine yasinzikajwe kandi akaba yasubiye kunguruzwa akavanwa mu ibohero rya Ngozi akajanwa mu ibohero rya Gitega, yaciye ava mu gacerere agira ivyo avuze. Uyu mwigeme Darlene Bunyoni akoresha urubuga rwe mpuza nkoranyambaga canke urubuga rwe hwaniro rwa Twitter, aho yaciye aja ko yandika amajambo y'agashavu mu rurimi rw'igifaransa. Ururimi rw'igifaransa nigo yaciye akoresha avuga ko ibiriko birakorerwa umuvyeyi wiwe Alain Guillaume Bunyoni ari akamaramaza, igipfungu kiri inyuma yo guhagarikwa no gupfungwa no kugenda arimugwa mu mabohero. Avuga ko ivyo byose vyihagiwe n'umuntu umwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu Darlene Bunyoni yaciye avuga umukuru w'igihugu naho atatomoye ngo avuge izina rye, avuga ko ari we ateje akajagari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Avuga ko umuvyeyi wiwe akiri mu butegetsi, akiri mu ntwaro, nta kajagari kigeze karangwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko mu nyuma yaho bamuvaniye ku butegetsi bakaja kumupfunga, igihugu cose cyuzuyemwo shawo avuga shawo totale, akajagari kibonekeza ngaha mu gihugu ko ngo gategwa n'umuntu umwe. Biribonekeza ko uyu Darlene Bunyoni ngo yoba afise agashavu cane gakomakomeye cane, ibitavugwa n'aba CNDD FDD canke bakabivugira mu matamatama. Uyu Darlene Bunyoni ngo niwe wenyine ariko araja habona agatinyuka agavugira abarundi bari mu mugambwe wa CNDD FDD batotinyuka canke batokubaho kuja habona ngo bavugire ahabona ivyo uyu Darlene Bunyoni atinyuka kuvuga ko hari umuntu umwe asinzikaje igihugu kandi ko igihugu ariko arakijana mu manga. Mu nyuma yaho rero Bunyoni aterewe muri yompi, hariko harumvikana benshi bariko barakorerwa uruhigi, benshi bariko barahigwa, benshi barahizwe, bamwe barapfunzwe. Mwarumvirije Nduwimana aho apfungiwe, mwarumvirije Kome, mwarumvirije Museremu, mwarumvirijwe na Uwamahoro Desire yarasanzwe atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko. Kuri ubu ngubu apfungiye mu ntara ya Rumonge. Mu nyuma yaho yamaze iminsi irenga 10 apfungiwe mu biro vy'iperereza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu vyaha yagirizwa akaba yagirizwa ko yahaye Bunyoni abapolisi bacungera urugo rwiwe mu nyuma yo kuvanwa
gutoranywa mu mabanga canke mu kibanza co kuba umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu rero Uwimana Desire akaba yaramurekeye abapolisi bari bajejwe kumucungera. Ivyo vyose rero bikaba biri mu vyo yagirizwa, naho kandi yagirizwa n'ibindi vyaha bitaciye bitomogwa ngo bishigwe ahabona, ariko vyerekeye idosiye ya Bunyoni. Bakavuga ko umugambi wo guta Bunyoni muri yompi baciye bamuburira kare ivyo yagomba gufatanwa vyose akaja kubinyegeza. Bavuga ko uwo mugambi aribo bawugizemwo uruhara naho batabitomora. Kome uyu yarasanzwe ari umwenjeniyeri yubaka inyubakwa za Bunyoni, nawe yaraciye atabwa muri yompi. Kongo yari azi neza aho Bunyoni yinyegeje. Mu kuja kumunyegeza ubwo bamurondera, uyu Kome nawe yari abirimwo, yamufashije kuva ngaho iwe akiyunguruza gushika ageze mu ntara ya Bujumbura rirare, aho yaciye afatirwa muri zone Mubone. Ivyo vyose rero bamwe bamwe bakaba bagenda bapfungwa vy'agasakisaki bagirizwa muri dosiye ya Bunyoni. Museremu Innocent nawe yarahagaritswe. Abandi bajenero batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biri kuvugwa ko nabo bagomba kuzohagarikwa. Akajagari karuzuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo nivyo uyu mwigeme Darlene Bunyoni yaciye ashikiriza, avuga ko rero ako kajagari kariko karategwa n'umuntu umwe yihagiye inzego zose z'igihugu, ngo akaba ari we ashaka canke yipfuza kuzitegeka zose, akaja arazivangamwo kugira ngo abe ari we afata ingingo bimushingiye ko canke bimuturutse koko. Abandi bantu nta n'umwe arekuriwe gufata ingingo ikomakomeye ngaha mu gihugu, aho uyu mukobwa wa Bunyoni ataciye ajaho ngo atomore uyu muntu, ariko bamwe biboneka ko uwo yavuga ari umukuru w'igihugu Verisito Ndayishimiye. Uyu Darlene Bunyoni rero ntaba mu gihugu, nizo mvo ziriko ziramutera kuvuga. Umukenyezi wa Marshal Alain Guillaume Bunyoni, uyu ni niyo nkuru ya Sente niyo nkuru, akaba we ataco ashima kuvuga, kuko iminsi ya mbere yaciye atabaza, yaciye ahamagazwa mu iperereza, yaciye yitaba inzego z'igipolisi aho zagiye kumubaza, kandi bikaba bivugwa ko zoba zaramuteye ubwoba bukomakomeye cane ko niyo subira kugira ico ashikirije kuri iyi dosiye ya Bunyoni nawe azokwinjizwa ibohero. Uyu mukenyezi niyo nkuru ya Sente, umukenyezi wa Bunyoni, yaciye ahora gushika mangaya, ntago yari yosubira kuva mu gacerere arimwo, yagumye muri ako gacerere nta kintu ashikiriza. Uyu mwigeme wa Bunyoni we rero aravuga ko bafise icoba gikomakomeye cane, aho ngo umuvyeyi wiwe amagara mukitse akaba atifashe neza, akaba ngo yarasinzikarijwe ubuzima mu minsi iheze. Avuga ko bafise icoba gikomakomeye ku buzima bwiwe, ndetse kandi se ubwoba butandukanye buva ku ngingo zigenda zifatirwa uyu muvyeyi wiwe, aho batamujana muri sentare ngo yumvirizwe aburane canke intahe mukubite mu gahanga. Kandi akavuga ko ivyaha vyose agenda yagirizwa canke ivyagiriji bagiriza umuvyeyi wiwe Alain Guillaume Bunyoni ari ivyaha bidafite urufatiro, ari ivyaha vy'irementanya. Baciye banementaniriza umuvyeyi wiwe Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni rero yagirizwa ivyaha bitanu, harimwo gutuka umukuru w'igihugu, gutunga ibigwanisho bicira umuriro, guhungabanya itunga ry'igihugu, kunyonora itunga ry'igihugu, n'ibindi vyaha bitandukanye bivugwa ko ari ivyaha agenda yagirizwa. Muhora mwumviriza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga ko hari abagavye igitero mu Burundi mu by'ubutunzi, ko aribo basahuye itunga hera y'amanyamahanga, baraciye bayihagira bagiko barayadandaza uko bipfuza nuko bashaka. Bamwe bavanye amahera yabo ku makonte muri banke baja kuyanyegeza, nawe yaciye afata ingingo yo kuyahindura ibipapuro nk'uko bigenda bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, nk'uko yaciye abishika ko amahera ya Bunyoni bivugwa ko yari manote y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, hakaba harabuze ukungeni agarukanwa muri banki.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonde sabone, hama uca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugenda dutohoza bize bigushikira umwanya ku mwanya.